Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane kuri uwo mukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ibintu vyo bihesheje gukomera cyane. Ni nyuma yuko General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane kuri rigerekerezo. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe umviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora akaniko kariyo ndagusaba muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko urabona ari akazujya nonye upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aya ni amakuru avuga mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka kazina muntu. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Aka kanya amakuru akomeye cyane adushikiye kandi amakuru dufise kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yankiwe kujya kwakira mugenzi wiwe w'igihugu ca Somalia. Amakuru dufise nuko General Prime Niyongabo yoba yanse iri tegeko ryuko umukuru w'igihugu asohoka akaja kwakira mugenzi wiwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Turafise amakuru akomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma yuko uru rugendo rwari rwateguwe mbere yuko iyi kudeta yari yateguwe nayo nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Urugendo rwa Sanchek Mohamed rwari rwitezwe ko yakirwa na mugenzi wiwe President Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 15 Munyonyi umwaka wa 2023. Uyu mukuru w'igihugu yaheruka kugendera Burundi mu mwaka wa 2014 kuva asubiye gutorwa mu kiringo ca kabiri mu 2022 n'irya mbere asubiriye kugendera Burundi. Ijambo rikomeye cyane General Prime Niyongabo yashikirije ni nyuma yuko yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kohereza yo kurungika umwe mu bizerwa biwe kwakira umukuru w'igihugu ca Somalia. Prime Niyongabo yafashe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu kuri ubu yoba yapfunzwe. Hari amakuru dufise yemeza ibi vyose turi bugaruke ko muri aya makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira. Twarabwiye kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ibijanye na kudeta murazi ko bihejeje iminsi itari mike ivyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Aka kanya General Prime Niyongabo yobagira atanga umuco kuvyerekeranye na kudeta. Ibi vyose bibaye nyuma yuko hategerejwe ko Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuri ubu ngubu ari we ategerezwa ku mukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Ni nyuma yuko General Prime Niyongabo ubu ngubu ari we arekuriwe kuba yakora ico shaka mu gihugu c'u Burundi. Niwe afise ubutegetsi kuri ubu ngubu nyuma yuko turiko turakora amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko birakorerwa umukuru w'igihugu. Amakuru dufise nuko General Prime Niyongabo yateguye uyu mugambi ukomeye cyane nyuma akaza kurungika umwizerwa wiwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye kwakira mugenzi aturuka muri Somalia. Uyu muperezida aje nyuma y'intureke yejeje iminsi itari mikeya nga mu gihugu cacu Burundi ya kudeta. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. Reverien Ndikuriyo yoba ariko arakoresha imbaraga zikomeye cyane mu bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru turonka nuko kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo iyi ngingo ayifashe ari kumwe n'akarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Major Evariste Ndayishimiye. Turafise amakuru wajanye niyo umukuru w'igihugu yoba yajanye. Turafise amakuru yuko kuri ubu ngubu hoba hongerewe abacungera ikiremba c'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru turonsa aka kanya ava mu gisoda mu nama gihutihuti ikoreshejwe mu gisoda. Abasirikari bagendanira umukuru w'igihugu nabo babahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma y'ivyatangajwe na General Prime Niyongabo. Uyu mukuru w'igihugu ca Somalia yoba ari burekurirwe kuba yahura na mugenzi wiwe Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira.
Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avurwa nga mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma turaza kubigaruka ko vyose idonid ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Umuyobozi w'ishure shingiro ya Buhayira yarahagaritswe mu mabanga yiwe kubera abanyeshuri arongoye bikorezwa amatafari n'imisenyi mu mwanya w'ishure. Umuyobozi w'ishure shingiro rya Buhayira muri komine Murwi intara ya Cibitoke yarahagaritswe mu mabanga yo kuyobora iyo shure. Somana Sylvestre yagirizwa ko abanyeshuri b'umwaka wa kane B bo kuri iyo shure ayoboye bakoreshwa ibikorwa atanyungu bizanira ishure nko kwikorera amatafari canke imisenyi vyo kubaka amazu, kandi bakabikora mu mwanya w'ivyigwa kuva isaha 4 zo mu gitondo. Ivyo ngo ntibikozwe rimwe gusa nk'uko umuyobozi ajejwe indero mu ntara ya Cibitoke Nyandwi Joseph abimenyesha. Nyandwi Joseph akabaza ati none ivyo bikorwa inshuro zirenga imwe umuyobozi ariho ntabibazwe. Umwigisha wo muri uwo mwaka wa kane B Biyoborimana Obed ariwe yagirizwa kubakoresha ivyo bikorwa, yarandikiwe ikete ryo kwisigura nk'uko ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Cibitoke abandanya abimenyesha. Ubu amatoza ariko arakorwa kugira ngo hamenyekane neza ababifisemwo uruhara bahezwe bafatirwe ingingo ikomeye cyane. Umuyobozi Nyandwi Joseph aharura abayobozi b'amashure mu kwirinda kugwa mu mutego wo gukoresha abanyeshuri ibikorwa biraba ishure kandi mu gihe bitagenewe. Hariho umwanya wo gukora ibikorwa vy'amaboko ariko ku nyungu y'ishure mu itongo ry'ishure. Nayo andi makuru akomeye cyane yejeje kudushikira abayobozi ba Obar none kuri ubu ngubu bazindutse ku isoko nkuru ya Bubanza. Kuri uyu wa 14 Munyonyi mwaka wa 2023 basinyisha amasezerano abadandaza. Ni ibintu vyateye uruhagarara mu isoko ya Bubanza. Amakuru adushikiye nuko ibintu vya bihejeje gukomera cyane nyuma yuko abene igihugu batanguye imigumuko kuri ayo masezerano ariko arasinishwa abadandaza. Ico gikorwa cakozwe ku bibanza bitandukanye vy'isoko, aho baca ku muryango wose basinyisha ayo masezerano yo gupanga ibibanza vy'isoko kuba ariko barahadandariza. Amafaranga azorihwa na Ober buri kwezi hari hagati y'ibihumbi 15 na 80. Ayo mafaranga akaba yashirwa ko bivanye nuko ikibanza kimeze. Ahora hakoteshwa ibibanza ku bandi badandazwa ubu ngo ntibizosubira nk'uko abadandaza babivuze, nayo ku bafise ibibanza ariko bitabikoreramwo ngo ntivyemewe kubikotesha. N'andi makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi ni amakuru adahomoreza. Biravugwa ko kuri iri genekerezo ibintu beje gukomera cyane. Mumvirije amakuru akomeye cyane twabashikirije ku bijanye n'ubuhanuzi buteye ubwoba mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu ibintu vyo babigiye kuyangara nyuma yuko umukuru w'igihugu abuze akaryo ko gufata ingingo ikomeye cyane. Reka dutangurire ku makuru avugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose bibaye nyuma yuko hari hategerejwe ko umukuru w'igihugu ca Somalia ari bugirire urugendo rw'akazi mu gihugu c'u Burundi. Hassan Sheikh Mohamud yitezwe kwakirwa na mugenzi wiwe Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 15 Munyonyi mwaka wa 2023, ariko hafashwe ingingo giturumbuka umukuru w'igihugu ntiyaja kwakira mugenzi wiwe wa Somalia. Amakuru dufise nuko General Prime Niyongabo yafashe ingingo ikomeye cyane yo kumwankira kuja kwakira mugenzi wiwe uva muri Somalia. Uyu mukuru w'igihugu yaheruka kugendera Burundi muri 2014 kuva asubiye gutorwa mu kiringo ca kabiri mu mwaka wa 2022. Niryari nanone uyu mukuru w'igihugu yaheruka nga mu Burundi. Nirya mbere asubiye kugendera Burundi. Somalia isanzwe ifitanye imigenderanire myiza n'igihugu cacu ciza c'u Burundi, na cane cane nko mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri ico gihugu biciye mu migwi ya Amisom na AMIS. Uburundi bwasohoye nanone kurungika ingabo zabwo. Bikaba bitegekanijwe ko igikorwa cyo gukura ingabo zose ziva mu bihugu bitandukanye ziri muri ubwo butumwa catanguranye n'uno mwaka kizorangira mu Kigara mu mwaka wa 2024. Hambavu y'ivyo Somalia ariko iripfuza kwinjira mu muryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC, usanzwe iyobowe kugeza ubu muri kino gihe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bitegekanijwe ko ku igenekerezo rya 24 Munyonyi mwaka wa 2023 mu nama y'abakuru b'ibihugu bagize uyo muryango izobera Arusha muri Tanzania.
ariko hazofatwa ingingo ijanye n'iyinjira ry'ico gihugu ca Somalia. Umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu ibintu vyaba bihejeje gukomera cane mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma y'uko General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cane kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu akaba atakintu na kimwe arekuriwe gukora. Amakuru dufise nuko umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu yapfungiranywe mu biro vyiwe. Biravugwa ko General Prime Niyongabo ari we arongoye u Burundi aka kanya. General Prime Niyongabo nubwo arongoye igihugu c'u Burundi kuri ubu biravugwa ko ariko hategerezwa kuba Reveriyano Ndikuriyo ari we ategerezwa kurongora igihugu c'u Burundi. Hari amakuru dufise ko Reveriyano Ndikuriyo yoba yaragiye kurondera imbaraga zo gutembagaza ubutegetsi muri Nigeria. Amakuru dukura mu bihangange biri mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuri ubu baduhaye amakuru akomeye cyane. Nyuma y'uko amupfumu wavuzwe wahora akorera General Guillaume Bunyoni n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu atawe mu mvuto. Ni nyuma y'uko ibikorwa bitandukanye vyibonekeje mu gihugu c'u Burundi. Ibikorwa vyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero n'ibindi bitandukanye mu Burundi. Amakuru dufise nuko kuri ubu wa mupfumu wo mu Ruyigi bivuga ko yoba yatawe mu mvuto kumva zuko yariko arakorana na Reveriyano Ndikuriyo. Yabonekanye nyuma y'uko yariko araronderwa ngo yicwe. Amakuru dufise ubu ntarapfa apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. General Guillaume Bunyoni ariko aribaza ibibazo bitandukanye nyuma y'uko ingingo ikomeye cyane yo kwankira umukuru w'igihugu kuja kwakira mugenzi wiwe wa Somalia. General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane nyuma y'amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu Burundi ajanye ntoreka ya kudeta yejeje iminsi itari mike yibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu igipolisi n'igisoda catanguye ibintu bikomeye cyane kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Hari umwizerwa General Prime Niyongabo yarongetse kwakira umukuru w'igihugu ca Somalia. Iyi nama igiye kuba iraza gukorwamwo akantu gakomeye cyane. Turabarungikiye kandi murategerezwa kuba mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Umukuru w'igihugu ca Somalia arabonana n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ivyo ni bikunze kugarukwa ko na bamwe mu bene igihugu benshi cyane baturungikiye ubutumwa bavuga ko ibintu bejeje gukomera cyane. Nyuma yo kumviriza amakuru y'uko General Prime Niyongabo yafashe iyo ngingo ikomeye cyane giturumbuka yo kwangira umukuru w'igihugu kuja kwakira mugenzi wiwe. Hari amakuru avuga ko Reveriyano Ndikuriyo ari we ategereza kuba yakira uwo mugenzi wiwe wo mu gihugu ca Somalia. Kuri ubu ngubu inama ikaba iri bubere mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we yoba ari he? Amakuru dufise biravugwa yuko General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yoba yatawe mu mvuto ku mvo z'umutekano w'igihugu no ku mvo z'umutekano w'abene igihugu, kubarinda imigumuko n'ibindi bitandukanye. Kuri ubu umukuru w'igihugu atakintu na kimwe arekuriwe gukora. Amakuru dukura mu gisoda nuko iyi ngingo yafashwe kuri rigenekerezo nyuma y'uko atararekuriwe gukoresha amanama, ariko ku igenekerezo ry'ejo haheze yayakoresheje mu biro mu ntare Rushatsi. Vyarumvikanye ko yari yakoresheje amanama abakuru b'amabanki mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. General Prime Niyongabo yaciye arakara cyane afata ingingo ikomeye cyane yo gufata umukuru w'igihugu akamupfungiranya mu nyubako ziwe. Kuri ubu General Major Evariste Ndayishimiye apfungiwe mu nyubako ziwe i Gitega. Ni gute abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu binjiye muri ako karwi kishinze kunyegeza canke gutembagaza umukuru w'igihugu? Ubutegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye bugeze aho umwanzi ashaka nyuma y'amakuru akomeye cyane turonse. General Prime Niyongabo ni igihangange mu gihugu c'u Burundi, ariko afatanya n'ibihangange bimwe biri mu butegetsi. Ibihangange biri mu gisoda n'ibihangange bitavuga rumwe n'ubutegetsi. General Prime Niyongabo biriko biravugwa ko ariko arafatanya n'umukuru w'umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL Agathon Rwasa. Amakuru dufise nuko Agathon Rwasa yoba nawe yanze ko umukuru w'umugabo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo azaba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Turafise amakuru akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi ko kuri ubu ngubu ibintu vyabigiye kuyangara. Ni nyuma y'uko twababwiye amakuru akomeye cyane ko General Prime Niyongabo yariko aragirana inama n'abakuru b'ibihugu batandukanye ku rukuta rwiwe rwa WhatsApp.
ariko ivyo vyose vyanyegejwe abenegihugu. Hari amabanga akomeye cyane yumvirijwe ku buhinga ngurukanabumenyi butandukanye umukuru w'igisoda ariko araronka imbaraga mu mugambi uri ku butegetsi wa CCM muri Tanzania. Amakuru turonka nuko ibintu vyari bihejeje gukomera cyane nyuma yuko atahuwe. Umukuru w'igihugu ataco yashikirije ku bijanye n'ivyo General Prime Niyongabo yariko arashikiriza abagize umugambwe wa CCM muri Tanzania. Biravugwa ko uwo mugambwe ari wo uhereza abenegihugu canke ari we uhereza leta y'u Burundi ivyo yokora. Igihugu c'u Burundi kuri ubu atakintu kirekuriwe gukora kitabajije muri Tanzania nk'uko amasoko yacu avyemeza. General Prime Niyongabo kuri ubu bafashe iyi ngingo ikomeye cyane nyuma y'amakuru akomeye cyane mu maze iminsi mwumviriza ku buhinga ngurukanabumenyi. Kuva mu ndwi zaheze ku igenekerezo rya 8 mu nyunyu mwaka wa 2023 mwarumvirije amakuru akomeye cyane yadushikiye. Mu gihe umukuru w'igihugu yashika mu gihugu ca Arabia Saudite mwarumvirije icuka ca kudeta mu gihugu c'u Burundi. Mu misi yaheze mu gihe umukuru w'igihugu yari muri Cuba mwarumvirije amakuru akomeye cyane ko yoba agiye gutembagazwa. Mwarumvirije ko umukuru w'igihugu n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye bahejeje imisi itari mikeyi indwi zishika zibiri mu makungu. Reveriyano Ndikuriyo na General Prime Niyongabo bariko barategura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Vyose ngaho kuri Burundi News TV turabitosora tukabibashitsa ko idonido. Amanama giturumbuka y'urutavana ko yarashikiraga mu gihugu c'u Burundi. Ejo bundi mu misi yaheze mwarumvirije amakuru akomeye cyane ko Reveriyano Ndikuriyo yoba yagaritswe kugirisha inama zitandukanye abenegihugu mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Iryo tegeko rikaba ryari ryashizwe ko n'umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko amakuru turonse aka kanya ntahumuriza. Ni nyuma yuko ingendo z'urutavana ko ziriko zirakorwa mu gisoda zikozwe n'utegerezwa kuba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza General Senateur Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru akomeye cyane adushikira ibintu birahejeje gukomera cyane. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabona upyonde ko uracurabona rakazo ujyanaho nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Abasirikare bafashwe mpiri n'umugwa M23 bahejeje gutabaza igihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko igihugu cabarungitse muri Kongo arico kiriko kirabahakana kivuga ko atarabaho. Ni nyuma yuko bafashwe impiri n'umwari wa M23 bambaye impuzu z'igisirikare ca Kongo. Hari amakuru dufise ko hari abasirikare bariko barashingurwa mu ibanga abandi mu baryango ntibaronge ibiziga vy'ababo. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane abayejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. Iyi nama itegekanijwe kuri rigenekerezo iraza kwanzura ibijanye n'iki. Hari itangazo risohowe n'umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko ritarashirwa ko umukono n'ujejwe kubishirako. Hari amakuru dufise ko umukuru w'igihugu yoba ahejeje gufatirwa ingingo ikomeye cyane ku itembagazwa ryiwe. Bivugwa ko umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu atazosubira kuba arekuriwe kuja hanze nyuma yuko General Prime Niyongabo atatanze itegeko ry'uko umukuru w'igihugu arekurirwa gusohoka. Hari abasirikari sinzi barungitswe ku kiremba c'umukuru w'igihugu abandi barungikwa ku nyubako ziwe ziherereye Igitega. Kuri ubu biravugwa ko umutambukanyi wiwe wenyene ari warekuriwe kuja hanze na bamwe mu bacungera umutekano baba bakuwe mu myanya yabo. General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka ndawukengurukire cyane nshuti munywanyi twabanye muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Timuje kure mu kanya turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Iteka umunezero nivyo tubipfuriza. Iyi ni Burundi News TV.